Ugo rugendo ku bagwizatunga rwatunganijwe n'ikigo API corohereza abanyamitahe rwahereye mu ntara ya Kayanza ku musozi Maruri komine Kayanza ahariko harubakwa parking mpuzamakungu izokwakira amakamyo 39. Iyo nyubakwa ikazotwara amafaranga arenga imiliyaridi 5 z'amarundi. Hakazoshirwaho kandi ibiro vya douane kugira ngo bafunyirize urugendo abazoba bazanye ibidandazo bitandukanye. Babandanyirije mu ntara ya Ngozi bagendera umworozi w'inkoko mu kigo citwa Manovu Dream Farm ahororewe inkoko ibihumbi 16. Diego Kingre Kamanyama arongoye ico kigo avuga ko izo nkoko zitamaga ibihumbi 12 ku munsi. Baragendeye mu vyegwa ahagiye kubakwa piste mpuzamakungu ya Ahari, abagwizatunga bahamagarirwa kwiyumvira imigambi itandukanye boharangurira na Nyarya hazogenderwa cane. Barishikiye kandi mw'ihinguriro Burundi Brewery rihingura inzoga Soma Burundi n'amazi isangwe, baribonera ingene ivyo binyobwa bihingurwa. Mu ntara ya Gitega abagwizatunga bagendeye ku kigabiro ca Mwezi Gisabo mu Gishora ahari ingoro umwami Mwezi Gisabo yahungiyemwo mu mwaka w'1903. Ico kibanza barakigomye mbere baca basiga baterereye imiliyoni 33 zizofasha mu gutunganya neza ico kibanza. Aho hose baciye babara amatari bizo ntara za Kayanza, Ngozi na Gitega bakaba barasiguriye bongera babahamagarira kuzana imitahe yabo muri izo ntara inyuma yo kubereka imigambi itandukanye boharangurira, utibagiye ijanye n'uburimyi na Nyarya ibitegwa bitari bike bisanzwe bitegwa muri izo ntara. Umushikiranganje w'ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo mu nama yo guhanahana ivyiyumviro yagiranye n'abo bagwizatunga akaba yabahamagariye gushinga amahinguriro. N'icyubahiro mukuru w'igihugu yavuze ati umunwa wose uronke ico urya, umufuko wose uronke amafaranga. Mbega ayo mafaranga azoja mu mufuko gute tudahinguye wa mwimbu uri kuradutakara? Nukuri ico novugana n'abantu abadandaza ntawe wabwiye kudandaza. Ni vyiza ko n'urudandaza rutagiye mu vyana n'ivyo tubihingura tukabura bereka ivyabo. Mugabo twumve neza yuko turavye imigambi leta iriko irahimiriza mu burimyi n'ubworozi, tubonemo kuri wa roho tubone ico dushobora gukuramo, tukaja tugashyira mu mutwe yuko dutegerezwa guhingura umwimbu warose. Desire Musharitse arongoye ikigo API avuga ko urwo rugendo rwabaye ingirakamaro. Twararavye dusanga abagwizatunga benshi dusanzwe dukorana bakorera mu gisagara ca Bujumbura. Niko rero kwiyumvira tuti mu gisagara ca Bujumbura nivyo ni umugwa mukuru w'ubutunzi, ariko mu gihugu hagati naho hariyo imigambi itandukanye abagwizatunga nyene bashobora gushiramwo imitahe kandi bakaronka inyungu n'igihugu gatera imbere. Mu gihe muri izo ntara baciyemwo vyibonekeje ko hari amahinguriro yari yashinzwe ariko mu nyuma ntabandanye gukora, Desire Musharitse avuga ko bagiye kuraba ingene bo bafasha basubire ku mirimo. Rero nk'ikigo API tuzobafasha kugira ngo ari ivyo vyuma bishasha bakeneye canke ibindi bikoresho bakura hanze bituma bashobora gukora ibintu tubandanya tuborohereza. Mwarumvise kandi yuko hariho ni uyu munsi ubutwigoro leta yagize kugira ngo babagwizatunga bahora bagira ibibazo byo kuronka ingurane mu mabanki kugira ngo bashobore kuronka amabanki novuga nti ku nyungu itavuna hagati y'ibice 6 n'ibice 8. Ivyo byose n'utwigoro leta igira kugira ngo abagwizatunga bacu bashobore kubandanya bakora neza kandi babandanye bateza imbere igihugu. Abagwizatunga bari muri urwo rugendo barakenguruka ko ngo bahigiye ibitari bike. Twarashoboye kubona kumbure yuko imigambi mwimwe umuntu yashobora kwibaza yuko itoshoboka ngaha muri kino gihugu ishoboka, kandi turabona yuko burya imigambi ishobora kurangurirwa n'ahandi atari gusa mu gisagara cya Bujumbura nk'uko benshi usanga ariyo duhurumbira. Tuharonkeye ubumenyi bwinshi cyane ku buryo twavuga yuko twifuza yuko n'imiburiburi rimwe mu mwaka uru rugendo goza ruraba, mbere bakanagwagura gusumba uko rwari rumeze. Mu gutegura runo rugendo boza baragerageza bakongeramwo akantu bakavuga bati nko mu bakiri bato, mu ba jeune entrepreneur bariko barakura, naho bogira selection nk'aba jeune bakeya ari
bashoboye kubifatanya n'abandi muri urwo rugendo vyogira ivyo bifashije kumbure muri kazoza kugira abantu bagende babona iyo baja, bagende babona ivyo bashobora gushiramo imitahe. Urwo rugendo rukaba rwarahaye kandi akaryo abagwizatunga ko guhanahana ivyiyumviro hagati yabo. Ingendo mwe nizo zigatekanywa gukorwa no mu zindi ntara zitandukanye mu minsi iri imbere.